je nagomba ngaruke nganda babwira abanyarwanda badukurikirana canke abantu bose badukurikirana. Umuzungu si umuntu abuze ububasha canke abuze imbaraga canke inguvu zo gufata akazana igisirikare ciwe cose akakizana mu Rwanda kugira ngo bashobore gushira mu ngiro ivyo bemere ivyo bavuze. Nongera nibutsa abantu iyi ngingo yuko President Paul Kagame yavuye muri Congo si ingingo yafashwe na Trump, oya ni ingingo yafashwe n'inama nshingamateka ya Amerika. Iyi rero yo ari projet canke ari ingingo yafashwe n'inama nshingamateka ya Amerika, no kuvuga umwene gihugu wese wa Amerika aba yashizeko igikumu kw'ingingo. Uyu n'umubonano waje wongera ku bihano, mwaramubonye ko u Rwanda gumwe gufatirwa ibihano, gwafatiye ibihano byo muri Congo. Rumaze gufatirwa ibihano, President Paul Kagame yagiye acakoresha ikintu jewe nita ko iki kintu iyi nama yari yagize n'inama y'inkinamico, kubera ko amajambo yahavugiwe n'amajambo ubundi mu President Paul Kagame amaze imisi avuga amajambo akayavuga akoresheje filozofi abantu bakwiye gutahura neza bakamenya ati uyu mu president ariko avuga iki, uyu mu president wewe ofite President Paul Kagame ariko arabona ivyo umwe n'igihugu w'umunyarwanda atari karabona. Hageze yaho nterefona indongozi canke intumwa z'ibihugu bitura bakambwira ngo it's not your business, ati si business yawe. Agatelefona ambasadire w'Ubufaransa, agatelefona canke muri ONU bakamubwira ngo wewe iyi si business yawe, ikibazo ca Minembwe, ikibazo ca Rubaya, it's not your business. Turakibona kandi turiko turacigako. Nukuvuga ko President Paul Kagame mu majambo yavuze yashikirije neza ko abwira abanyarwanda muri rusangi ko n'amakungu ubwayo yamaze kumutera umugongo. Ubu naho leta Qatar yamaze kugiranira amasezerano n'igihugu ca Congo mu vya gisirikare, mu vy'ubutunzi. Ubundi reka ndababwire ibihugu vyo bitwara isi pour le moment. Iyi ntambara umukuru w'igihugu wanyu yabashoyemo ni ntambara izobageza habi. Je vous dis franchement, ni ntambara izobageza habi kubera ko ni ntambara ufise ijisho rya gatatu ubona iyo iriko irerekeza. Kuva jewe nabaho sinarigwigere numva inkuru, sinarigwigere numva umunyarwanda yambuka umupaka akiheba deja pour le moment imipaka irugaye, ariko hari abanyarwanda bamwe batanguye kwiheba bavuga ati no dupfire mu bana bakaza kwiba mu Burundi, mesheza ni kwiba mu Burundi kubera uvuga ati jewe abana baramfiriye ko baragiranye. Izi ni ingaruka mbi z'ibihano. Abantu baza muri komanteri bagatukana bakagirani. Nkundira kandi ndabaramutse mube mwese mu mazugira sabone cyangwa subscribe kuri rubuga, nizere ko mumeze neza cyane. My name is John Mabu, utarakora sabone nizere ko ari wo mwanya kugira ngo ubikore, kugira ngo tuzoze tubaha amakuru yizewe cyane. Muri komanteri ni kibanza twabateguriye kugira ngo muzoze muragirane musigayo ivyumviro canke ikibanza ciza cyo kuganiriramwo. So uno musi ndaje kugira ngo tuganire ku makuru ariko aravugwa mu karere. Turaza kuvuga ku gihugu cy'u Rwanda. Ingingo ya mbere kuvuga ko ni amajambo ya President Paul Kagame yarashikirije, amajambo arimwo umwiheburo canke kutizera. Abantu benshi muramenyereye President Paul Kagame avuga amajambo yo kwihagararako, yo kwishigikira, ariko kw'incuro byahinduye umurisho. Kw'icuro asiga avuga amajambo nk'umuntu ariko araraga. Ndaje ngaho kugira ngo turabe ano majambo. Turaza kuganira kucerekeye abanyarwanda uno munsi boba bafatiwe mu ntara ya Cibitoke, Imugina, aho
amakuru hari avuga ko abo banyarwanda bo bariko baragira bariba, bo barinjiye mu Burundi bakinjira bitaciye mu mategeko, bakaja mu mirima y'abenegihugu mu Cibitoki bagashobora kwiba ibijumbu, imyumbati. Abo n'amakuru tuza kubashikiriza. Tubaza kumwera tuvugane amajambo ya ambasaderi w'Ububirigi hamwe na ambasaderi w'u Burundi. Nkwibutse wowe taragira sabone cyangwa subscribe nubikore ku rubuga kugira ngo amakuru tuzoza tubashikiriza azozaragira agushikako ukuri kwami. So imbere ko twinjira mu biganiro nyezina nongere ndagushimire wowe ufata umwanya ugakurikirana ibiganiro tugushikiriza. Turabakunda cyane byimva mutima cyane byimva mutima. Twibutsa abantu bose badukurikirana ko dufite group ya WhatsApp ushobora kujoininga kugira ngo uzoze urabona amakuru tubashikiriza. Reka ninjire mu nido mu kiganiro nyezina kugira ngo tubashikirize ari karavugwa na hari amajambo ya President Paul Kagame. Paul Kagame mu nama yari yakoze y'inkotanyi aho yashoboye gushikiriza amajambo je ubwanje yantangaje cyane. Ndavuga nti nibiki biriko biraba kugira ngo President Paul Kagame ashobore gushikiriza amajambo nkaya, vyoba ari biki? Ariko abantu badukurikirana canke abantu bakurikirana ibintu vya geopolitique canke abantu bakurikirana urubuga rw'intambara, bino bintu ni ibintu bimaze kugera kuri standard iteye ubwoba. Buraze neza ko mu minsi yahera bari batanze kiringo baravuga nti entre ya 9 na 15 zo ku kwezi nyene kwindwi Paul Kagame ategezwa kuba yakuye abasirikare biwe muri Kongo kandi akabikora ku mugaragaro. Nagiye mbona abantu baza ngaho ngo umusaza President Paul Kagame arakomeye, mwe ntimuzi ugerarenze, ariko je nagomba ngaruke nganda babwira abanyarwanda badukurikirana canke abantu bose badukurikirana. Umuzungu si umuntu abuze ububasha canke abuze imbaraga canke inguvu zo gufata akazi n'igisirikare ciwe cyose akakizana mu Rwanda kugira ngo bashobore gushira mu ngiro ivyo bemere ivyo bavuze. Nongera nibutsa abantu iyi ngingo yuko President Paul Kagame yavuye muri Kongo si ngingo yafashwe na Trump, oya ni ingingo yafashwe n'inama nshinga mateka ya Amerika. Iyi rero yo ari projet canke ari ingingo yafashwe n'inama nshinga mateka ya Amerika, no kuvuga umwene gihugu wese wa Amerika aba yashizeko igikumu kw'ingingo. Kandi aba bantu ico nkundira bano bazungu n'abantu bakurikiza cyane gose ikintu baba bafunditse. Nagiye mbona abantu bavuga ngo none ngo kwa kiriyo. Mwarabonye neza ko lo 17 ndavuga hirya yejo mwarabonye ko President Tshisekedi yatumiwe muri Amerika kugira ngo agende kubona na President Donald Trump. Uyu numubonano waje wongera ku bihano. Mwarabonye ko u Rwanda gomwe gufatirwa ibihano, wafatiye ibihano byo muri Kongo. Rumaze gufatirwa ibihano, President Paul Kagame yagiye acakoresha ikintu jewe nita ko iki kintu iyi nama yari yagize ni nama y'inkinamico, kubera ko amajambo yahavugiwe n'amajambo ubundi mu President Paul Kagame amaze imisi avuga amajambo akayavuga akoresheje filozofi abantu bakwiye gutahura neza bakamenya ati uyu mu President ariko avuga iki, uyu mu President wewe ofita President Paul Kagame ariko arabona ivyo umwene gihugu w'umunyarwanda atari karabona. Nongera mbwira abantu baza muri commentaire bagatuke tuko turavuga bino bintu. Politike ni kintu kirekire cyangwe ni kibuga gikiniramwo abantu bakizi cyane. Mu majambo yashikirije sinza kuyavuga yose, ariko ngomba nze mvuge amajambo ari très important kugira ngo nawe uyatahure cyangwa umenyati byagenze gute. Yaravuze ijambo ravuga nti hageze yaho nterefona indongozi canke intumwa z'ibihugu bitura
bakambwira ngo it's not your business, ati si business yawe. Agatelefona ambasaderi w'Ubufaransa, agatelefona canke miliyoni bakamubwira ngo wewe iyi si business yawe, ikibazo ca Minembwe, ikibazo ca Rubaya, it's not your business. Turakibona kandi turiko turacigako. Nukuvuga ko President Paul Kagame mu majambo yavuze yashikirije neza ko abwira abanyarwanda muri rusangi ko n'amakungu ubwayo yamaze kumutera umugongo, yamaze kumutera umugongo. Ndababwire ko kino kibazo cyo mu Rwanda si kibazo abanyarwanda ubwabo bakwiye gufata minenegwe. Oya, iki ni kibazo kigenda kidiplomasi, nikanda bivuga ko nyene ni kibazo atari cya kibazo Trump yovyuka avuga ati okay, turagiye mu Rwanda gutera, cyangwa turagiye mu Rwanda gukora President Paul Kagame, tugiye gukuraho ubutegetsi bw'izi nkotanyi. Ya Amerika irabishoboye, ishobora gukora ibyo bintu ikabikora kabise, kavuga nti twe turagiye turinjiye, kandi ubu izo nguvu nibaza ko bazifise. Ariko izo nguvu bazikoresheje ni kwa kundi uvuga nti umuntu yicishije igihere akoresheje inyundo. Ni ikintu bariko barakora kidiplomasi. Namba President Paul Kagame by'ukuri yubahutse akavuga rino jambo, akavuga nti hageze yaho nterefona, hageze yaho nterefona bakambwira ngo akasakazi kawe. No kuvuga ko amakungu yamaze kugirane kumuha umugongo. Kino kibazo mumenye ko n'abarusiya ubwabo bamaze kucinjira. No kuvuga ubu President Paul Kagame, hari abantu benshi bari bamaze iminsi bavuga ngo abarusiya bashobora kumufasha, bashobora no, nubwo uburusiya bwo bufitaniye ibifu canke ikibazo gikomeye na leta ya Amerika canke n'igihugu ca Amerika, aba bazungu n'abantu bakundana ku nyungu zabo ntikibuza ko bavuga ati no, ujya muntu bivanye na internet tubona muri Kongo turagiyeyo. Nimumbwire abantu mudukurikirana, niyehe nyungu Trump entre Kongo n'u Rwanda, niyehe nyungu Amerika yo bibona ko ibi Kongo nifise inyungu zikomeye aha kuri Amerika, canke Amerika niyo ibona inyungu zikomeye ku gihugu ca Kongo. Mwibuke neza ko President Paul Tshisekedi yavuze nti ikibazo cyose turagihaye leta zunze ubumwe za Amerika nishobore gukora kino kibazo igikemure. Barabemera amabuye y'agaciro, baragizene, marabonye ko yagizene byagenze neza. Ubu naho leta Qatar yamaze kugiranira amasezerano n'igihugu ca Kongo mu bya gisirikare, mu by'ubutunzi. Ubundi reka ndababwire ibihugu byo bitwara isi pogromo. Ibihugu bitwara isi byo mu navuga ko bishika nka bine. Hariho Amerika, hariho Ubufaransa, hariho Ububirigi, hariho n'Ababongereza. Aba rero ibihugu bitatu biza inyuma ya Amerika. Ubundi Amerika yaguhaye gasopo, singomba ibwira Ubufaransa canke ibwira Ububirigi, ibwira Ubwongereza, no, ibindi bihugu biribwiriza. Qatar yamaze gusinya amasezerano n'igihugu cande ca Kongo mu byo gukorana mu bya gisirikare. Hari nande makuru avuga ko Qatar yo bimaze gusinya amabiliyoni y'amadolari yo kuza kuinvestisa ngaha mu gihugu ca Kongo. Hari nayo makuru nza kuvuga, ndababwire ivyo aba bambasaderi babiri b'Ububirigi n'Ubufaransa bashikirije. President Paul Kagame n'umuntu amaze kubona ubwiwe ko byanse kabisa, byanse. Ni naho mpamvu mubona yatanze ino message, aravuga nti hageze yaho nterefona aba intumwa z'ibihugu rutura zikambwira ngo ntitukurigo turakuma. Kino kibazo ni kibazo gikomeye cyane, ni kibazo gikomeye cyane. Twaravuze kera turavuga nti iki kibazo cyo muri Kongo President Paul Kagame yitayemo, iyi ntambara yishoyemo ni intambara ishobora kumugeza, munovuga gute, ishobora gutuma
inkotanyi zirimbuka Burundi. Kandi je ndasenga Imana ntize ubuzima, nawe udukurikirana Imana igutiza ubuzima, uzobona kino kibazo ahantu kizoherera. Iki kibazo coroshe, amakungu aramaze kwerekana neza ko Perezida Paul Kagame n'inkotanyi ziwe bamaze kugirana kurangira ahanya umuntu wenyene atabona kure canke umuntu atabona iyo ibintu biriko biraje niwe ashobora kuza ngakavuga ngo ngoya ngo kuva aho babivugiye ngo ntaco barashikako ngo ibintu birafatwa ngo tubandanye tubaho ni sawa mubandanye mubaho ariko uyu mwanya essence mu Rwanda yaraduze uyu mwanya ibintu byose biriko biraduga none mwaza kari kubera iki impamvu biriko biraduga nuko wewe umwe n'igihugu w'u Rwanda niwe uri kuragwana intambara zo muri Kongo kubera ko namba ikintu cyabura kuri 3000 kigeze kuri 12000 cyangwa kuri 20000 niwe uri kuratanga amafaranga yo kuja kugwana muri Kongo intambara wowe ubwawe utazi zitanakungukira zitanakungukira kubera ko Perezida Paul Kagame wewe nibaza ko zino ntambara azikuramo amafaranga menshi. Iyi ni message yavuze akoresha icyo bita filozofi nka message ku Rwanda cyangwa ku Banyarwanda. Yavuze no ku bintu by'uruvyiruko aravuga ngo uruvyiruko ndushobora gutera imbere rudafise ubuzima tagize ngo nimwe bwo kugira ngo amahitamwo bwo kugira ni gute u Rwanda gotera imbere mu gihe umwana w'u Rwanda uyu mwanya ari Rubaya ari Minembwe ari karapfirayo nigikunda ni kenshi Perezida Paul Kagame yageragira amarobingi akagura abavoka akagura abacamanza akagura hehe ubundi Perezida Paul Kagame n'umuntu akoresha amafaranga menshi mu bavoka ariko kwinshuro ntibigikunda kubera ko amafaranga yose ubwo yo tanga amafaranga yose angana gute namba ikibazo cyo gufatirwa ibihano kirinze gica mu namashinga amateka ya Amerika my friend wewe nta kintu na kimwe wokora kugira ngo ugure abavuka bagende ubundi abavuka akazi kabo n'abantu bagenda kudiringa ikintu kitaragera ku etape ariko namba ikintu kimaze kugera mu namashinga amateka ya Amerika mesherizami kimaze kuja mu namashinga amateka ya Amerika bakacemeza cemejwe n'umunyamerika nicemejwe na Trump kandi ingingo yemejwe n'umwene gihugu wa Amerika namba aba bagabo aba bazungu umuntu wa mbere batinye n'umwene gihugu niyo mpamvu ubona ibintu byakomeye niyo mpamvu nababwira nti ibintu byakomeye mu gihugu cy'u Rwanda ibintu byakomeye ufite bino bihano ni bihano biriko biraza ni nka avertissement nibi ufite umuntu ashaka kugwana kugira ati burya wewe ndagufise kububasha umwanya n'umwanya nzofata ingingo nuko bimeze nibaza ko abantu babona kure bo mu gihugu cy'u Rwanda bo bariko barabona bino bintu biriko biratera biraje namba aya majambo ni ryambere Perezida Paul Kagame je numvise n'umunwa we wavuga ngo nzogwana rugamba kugeza mpfuye arabizi nawe nyene kashobora gufumanya n'umwanya arabizi ni message yatanze so Banyarwanda cyo babwira cyo nuko hageze yaho mumenya iyo igihugu cyanyu cyo kiraje iyi ntambara umukuru w'igihugu wanyu yabashoyemo ni ntambara izobageza habi je vous dis franchement ni ntambara izobageza habi kubera ko ni ntambara ufise ijisho rya gatatu ubona iyo iriko irerekeza abantu ngaba baragiye barakomanta baravuga ngo mwebwe ngo mwantera hamwe ngo sinzi ngo mwa ntuzenya bigarasha ngo ibyo bintu muvuga ngo mwe mubize gute ngo mwambonera kure iki niki baravuga ibintu byinshi ariko byo tubabwira n'ukuri nuko amakungu yamuhagurukiye Perezida Paul Kagame namba hageze yaho utwabona Perezida adashobora kuba afise ijambo mu makungu adashobora gutora telefone agatelefona muri one adashobora gutelefona ambasaderi w'Ubufaransa adashobora gutelefona ambasaderi w'Ububirigi adashobora gutelefona none uriko twabona Perezida nde mu Perezida ashobora kugira ijambo mwarayimubonye intumwa ya Putin yaje mu Burundi mwarabonye indege yajemo ijya ndege my friend si ndege ijya ndege ijya ntumwa ya Putin yajemo mu Burundi si ndege idasanzwe n'igihe haza mu Rwanda nibaza ko
atigeze ayizana. So ni message umuzungu arashaka gutanga message atavuze, ariko uri umuntu ubona kuri cyangwa uri umuntu ufise ngaha, uri umuntu ufise IQ ikora neza, ukavuga ati ibi bintu biriko bigenda ku yindi level idasanzwe. So ibintu nuko reka nje kuri point ya kabiri, ndabereke neza ko ndabihuze n'ibi bintu vy'ibihano. Uno munsi abanyarwanda bafatiwe mu ntara ya Cibitoke yake, kuko ubu ni intara ya Bujumbura. Reka mvuge ko bafatiwe i Bujumbura baje kwiba ibijumbu n'imyumbati. Iyi ni inkuru ihari, umunyeshamakuru vyayipostinze, ni inkuru ikirasirikira hano hose. Namba abanyarwanda basigaye baza mu Burundi bakiba bagafatwa. Kuva jewe nabaho sinari bwigere numva ino nkuru, sinari bwigere numva umunyarwanda yambuka umupaka akiheba. Deja puguro mu mipaka irugaye, ariko hari abanyarwanda bamwe batanguye kwiheba, bavuga ati no, dupfire mu bana, bakaza kwiba mu Burundi. Meshereza ni kwiba mu Burundi kubera uvuga ati jewe abana baramfiriye ko baragira. Izi ni ingaruka mbi z'ibihano. Abantu baza muri komanteri bagatukana bakagirani, ni ba bantu bari mu kwa kw'inkotanyi kugeza uwo mwanya bakigirani bagisoroma kuvyo inkotanyi ziba muri Kongo. Ariko hari abandi bantu, hari abandi banyarwanda ibara ryamaze kugwa. Ibi ni kubera ibihano bifatwa buri munsi. Buri munsi mufatirwa ibihano, buri munsi amakungu abafatira. Je sinzi yo bigiye kuja. Iki ni kibazo c'inzara kiri mu Rwanda. Politike itubakiye kumwene gihugu, politike yubakiwe ngo kubaka ama etage, kubaka ibiki. Iyo si politike, iki ni kindi kibazo kiri mu Rwanda. Ahasinza kuhateba ni juste kubaha information kugira ngo tumenye neza ko canke mumenye ko mu Rwanda ikibazo yamaze kubiwe. Ufite ibihano my friend. Perezida Paul Kagame n'umunyamakuru yamubajije ngo babafatiye ibihano ngo yego tubo turababara. Yabyivugiye kunye muri mu Rw'icyongereza. Yes, tihat birababatsa. Iyo interview irahari. Iyo interview irahari. Mugabo nibaza ko mu bantu bababara Perezida Paul Kagame we ntarimo. Hababara umunyarwanda muto. Reka ngere ku majambo ya ambasaderi w'Ububirigi hamwe na ambasaderi w'Ubufaransa. Reka mbere ku Bufaransa. Abantu benshi bamaze imisi bavuga ngo Ubufaransa buriko buragirani burafasha Macron ariko arafasha Kagame muri Kongo. Murabona ko amaze imisi arungika abasirikare muri Rubaya bagwana, bamwe bagapfa abandi bakagirani. Ariko no babwira ko my friend, iki ni ikintu kiriko kiratuma Macron ashobora no kuva ku butegetsi. Uyu mwanya Macron ariko agwana no kumara manda yiwe. Kandi ndabibutse neza ko Macron ni umuperezida w'Ubufaransa. Ubufaransa bufise abagabo b'inararibonye b'inyankuge. Rero Ubufaransa ubwiwe bwamaze kugira ni kwibwiriza. Natangwe ndavuga nti Amerika imaze kukuvako, aba bandi bafatanye ibikorwa biwe bayo baribwiriza ucumenye ico gukora. Ambasaderi w'Ubufaransa yemeje neza ko Kongo ari cyo gihugu umwanya kiri kuri map. Yavyanditse mu Congereza, biri mu Congereza. Yavuze ati ku Kongo nico gihugu ca mbere umwanya kigezweho. Namba igihugu ca Kongo kigezweho, ico Rwanda bimeze gute? Ibi ni ibintu nyene biriko birashikirizwa n'abantu. Ambasaderi w'Ububirigi yavuze ko nyene avuga ati Kongo ni igihugu kiriko kiragirane, kiriko kiratera imbere. Aba n'abafatanya ibikorwa biki b'Ubufaransa. Ibi navyo bigirane, ibi navyo bije byiyongera ku masezerano Qatar yagize. Abantu batazi Qatar mu bisanzwe ni umwana wa Amerika. Bagabwiye Qatar ni umwana wa Amerika. Namba Qatar yasinye amasezerano yo gukorana mu by'ubutunzi, mu bya gisirikare, mu bya diplomasi, igakorana n'iki gihugu ca Kongo. C'est-à-dire que n'abanyamerika
bariko bakorana na Kongo. Abanyamerika bo baramaze kurangiza ino dosiye gukorana n'igihugu ca Kongo. Byaramaze kurangira. Biento abanyarwanda bahunze igihugu biento bashobora gutaha. Twarabivuze turavuga nti lo 15 ni umunsi wanyu. Murabona ko atavyubahirije. Abantu baragiye ngaho baravuga ngo none ya lo 15 mwavuga ngo byahereye ibintu byose ni progressivement meshereza. Ni progressivement. Umuzungu ntahubuka, umuzungu n'umuntu agirane agenda pole. So nibaza ko amakuru yarayo ariko gihari nuko mu gihugu cy'u Rwanda ibintu ntibimeze neza meshereza. Ibintu bimeze neza twarabivuze kuva kera, twarabivuze ntushobora kuza uri mu president ubane nabi n'abandi ba president, ubane nabi n'ibindi bihugu ngo bikorohere ngo kugendere neza. No, ibi niko biri bitereza bigisha guteba ariko bikaba igihugu cy'u Rwanda kiri mu mazi abira, igihugu cy'u Rwanda kiri ahatemba, igihugu cy'u Rwanda kimeze nabi kimeze nabi. Amakuru yarayo wowe tarakora subscribe bino bikore kugira ngo ibintu bibone bigenda gute bigenda neza cyane. Turakunda cyane. Ciao.